Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha, umunsi w'amahigwe, umunsi wo kubona kugira neza kw'Imana ku buzima bwacu. Ndakwifurije rino jambo ryanditse muri Zaburi rivuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyumaho. Ndakwifurije ibyiza n'imbabazi ku buzima bwawe. Ndashaka kubabwira ijambo rimwe cyane nigeze kurivuga kera hano, rivuga ngo uburyo imisi yose tugomba kwatura amajambo meza ku bana bacu. Abana bacu barakeneye kubwibwa amajambo meza. Amajambo meza, kubabwira ko bakunda, kubabwira ko ari abadasanzwe, ni vyiza rwose cyane. Ariko kandi twimenyereze no kubaturaho ijambo ry'Imana, kubera ko Yeremiya yaravuze ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Reka ndabifurize kwatura kuri ayo majambo. Nafashe amwe mu mirongo mike cyane tugomba kwimenyereza kwatura ku bana bacu. Reka dusome mu gitabo cya Luka igice cya 2 umurongo wa 52, aravuga ngo kandi Yesu agwiza ubwenge. Haleluya. Ati umwana wawe mwature ko kugwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Haleluya. Vuga ngo ubwenge bw'Imana buri kuri wewe kandi uzokurushimwa n'Imana n'abantu. Bene data, ijambo ry'Imana ntiribora. Igihe cyose uri kuri yibwira kajye kabebe kawe cyangwa imyaka yose agezeho nk'umubyeyi we, ijambo ry'umubyeyi rifite ubushobozi ku mwana atura ngo uzokura ugwizwa ukugenda utera imbere. Ubwenge bw'Imana buri kuri wewe. Haleluya. Ubwenge gukura gwiza ubwenge. Amen. Nakwifurije ko umwana wawe kurana ubwenge no gushimwa n'Imana n'abantu. Haleluya. Akora ibishimwa n'Imana bizature ku mwana wawe, bivuge bimuvugishweho. Haleluya. Kuko nutabikora wewe nta wundi muntu amubabaye ngo ninde wundi uzobabara umwana wawe ngo muvuge ngo umwana wanje azokura agwizwa ubwenge ashimwe n'Imana n'abantu. Ni bande? Ni wewe. Murongo wa 2 wanditse mu gitabo cya Yesaya igice 8 umurongo wa 18, aravuga ngo ehe twe n'abantu Uhoraho yampaye turabo kubera Abisirayeli ibimenyamenya n'ibitangaza. Amen. Twe n'abana Imana yampaye aturi ko bana bazobana bitangaza. Amen. Biva ku Uhoraho nyene ingabo aba ku musozi Siyoni. Twe n'abana Uhoraho yampaye turabo kubera Abisirayeli ibimenyamenya n'ibitangaza. Atura ku mwana wazo bigitangaza. Haleluya. Amen. Atura gukomera kwe, vuga gukomera kwe. Haleluya. Bavandimwe, hariho abavyeyi benshi bamenye rino banga, abana babo babaye badasanzwe. Kubera iki? Abavyeyi babo batahuye imbaraga z'ijambo. Ibiri biravuga mu gitabo cy'imigani ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Atura ubugingo ku mwana wawe. Iyo uri kuvuga aya majambo uri kuramwatura ku bugingo. Reka kuvuga ngo ntacyo uzovamwo uri igifu nawe ntacyo uricona. Ayo majambo ntabereye umuvyeyi. Ayo si amajambo yawe. Atura ubugingo. Haleluya. Atura ubugingo. Atura ubugingo. Yaravuze ijambo ryiza Zaburi ya 91 umurongo wa 11, aravuga ngo kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Uva deklara abamarayika b'umwami ko ari wakikuje abana bawe. Naho iyo bagenda hose vuga ngo Mana hariho abamarayika b'umwami bari inyuma bari imbere y'uriya mwana wawe. Hariho abamarayika b'umwami bajanye nabo ku mashuri. Hariho abamarayika b'umwami kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Kandi ndakubwira kandi keza nayishuriwe, bivuge uri kuri bavuga amazina, watura amazina yabo uri kuri yavuga naka. Bivuge umwami arakuragiza abamarayika biwe, barakuramira mu nzira zawe zose. Haleluya. Barakuramira ntusitare kwiwe. Bazokuzigama mu nzira zawe zose. Bazokuzigama. Basengere ko abamarayika mwami bamuzigama, bamurinde abagenzi babi, bamurinde kugwa mu gusitara, bamurinde. Bavandimwe, ibi tuvyimenyereze kubivuga ku bana bacu n'ubutunzi bukomeye. Amen. Ibi tuvyimenyereze kubivuga ku bana bacu. Yesaya 54 umurongo wa 13 aravuga mu ijambo ryiza. Yaravuze ngo abana bawe bose bazokwigishwa nanje jewe Uhoraho. Amen. Kandi amahoro abana babo bazogira azoba menshi. Atura amahoro ku bana. Bavuge ko abana bawe bazogira amahoro menshi. Abana babo bakundana
bakundana, atura urukundo mu bana bawe, atura ko bazigishwa n'umwami. Haleluya, atura ko bazigishwa n'umwami. Urashobora kumbwira ngo mbega birashoboka? Haleluya, hari ibintu bidashoboka ku bantu, ariko hari ibishoboka ku Mana. Haleluya, abana bawe bazogira amahoro menshi. Atura amahoro mu bana, atura gukundana mu bana, atura kumvikana mu bana. Haleluya, atura kumvikana mu bana. Amen. Bazogira amahoro menshi. Atura amahoro y'Imana ku bana bawe, atura amahoro y'Imana ku bana bawe. Yesu aguhezagire cyane. Yesaya 61:9 aravuga ngo abazobakomoka ko bose, haleluya, bazomenyekana mu mahanga ku rubyaro rwanyu mu bandi bantu. Abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanga jewe Uhoraho mpaye umugisha. Abazobabona bazobemera bavuge ngo ndori ihanga Uhoraho yahaye umugisha. Vuga ngo aba ni abantu Uhoraho yampaye umugisha. Ijambo ubuntu rya mbere ryavuzwe muri Bibiliya ryavuzwe ku bana. Yakobo Esawu yaramubajije ngo aba bana n'abandi, aravuga ngo aba ni abana Uhoraho yampareye ubuntu. Aturwo buntu rero ku bana bawe. Amen. Abantu Uhoraho yampareye ubuntu. Muri Yesaya baravuga ngo abazobakomoka ko bazomenyekana mu mahanga. Atura ko abana bazokomera, bivuge bazomenyekana mu mahanga n'urubyaro rwanyu mu bandi bantu. Abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanga jewe Uhoraho mpaye umugisha. Abazobabona bose bazovuga ngo ndore ihanga Uhoraho yahaye umugisha. Yesu agugirire neza, agwishurire rino banga ryo kwatura amajambo meza ku bana bawe. Cyane cyane ubavugaho ibyanditswe byera, cyane cyane ubavugaho icyo Bibiliya ivuga ku buzima bwabo. Hari ijambo yanze navuze ngaha muri Yeremiya, yavuze ngo 29:11 kuko ziziyumviro mbiyumvira ko, vuga haleluya, nisho Uhoraho mbivuze kuko ari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago. Atura ko abana bawe Imana bafite ko ibyiyumviro byiza kandi ibyiyumviro by'amahoro, kugira ngo mbahe ibyizigiro zo mu iherezo ryanyu. Yesu abahezagire kandi abaha umugisha. Twimenyereze buno buzima. Hari ababyeyi benshi buno buzima numvisha amakuru Abisiraheli ibo batangira kwatura amajambo meza ku bana babo, abadamu babo bagisama, ababyeyi bagafata ibitabo 5 bya Mose baguma babyatura ku bana babo, bakisamwa inda iminsi yose, bagafata ijambo bakabasomera. Bavandimwe, ibi tubyimenyereze kuko ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, n'ubugingo. Haleluya. Yesu agwishurire kwica iminsi yose kwatura amajambo mazima ku bana bawe. Yesu aguhezagire. Turagushimiye ko waduhaye ijambo Mana, turagushimiye ko waduhaye urubyaro, turagushimiye nuri kurankurikirana mwami ataronka urubyaro, ndamusengeye ngo umukore igitangaza, umukorere igitangaza. Ijambo ryawe haleluya ryavuze ngo haleluya ryavuze ku bana ko bazobudukomoka ko bazomenyekana mu mahanga. Ndasengeye abana bacu ngo bahize umugisha mwami, umugisha bazomenyekana mu mahanga. Uduhe ababyeyi ubahishurire rino banga ryo kwatura aya majambo ku bana bawe, ubahishurire, uduhishurire Mana, uzobugize neza. Amashimwe agarukire mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Mwami Yesu abahezagire.